Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho inombonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho kwibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turasotohoza amaze tukabashikiriza ido nido twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba y'ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho leta y'u Burundi ibandanya kohereza abasoda b'u Burundi mu gihugu cibanyi ca Kongo ariko bakaba bari gupfirayo ku bwinshi abandi bagafatwa mpiri na M23 ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko leta y'u Burundi itari kugira icyo ikora kugira ngo igaruze abasoda b'abarundi bafashwe mpiri na M23 ibyo byose nyine bikaba leta y'u Burundi ibandanya guhakana ko ifise abasirikare b'u Burundi muri Kongo ikavuga ko nyine atabasoda ifise bariko bararwana na M23 mu gihe umunsi ku munsi ibiziga byinshi biriko biratahukanwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi abarundi batari bake bagasaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yakihangana agakora ibishoboka byose kugira ngo areke kugumya azimanganya ubuzima bw'abana b'abarundi ariko akaba ari n'amakuru atangaje kandi anateye ubwoba avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'akandi karwi gakomeye cyane karongoye inzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi bariko bararonka amafaranga atari make y'amadolari kuri abo basoda b'abarundi bariko baramenera amaraso igihugu ca Kongo kandi atacyo na kimwe bizigera bimarira abarundi mu gihe abasoda b'u Burundi barahiriye kuzarinda imbibi z'igihugu ariko ubu ngo bakaba bariko bararwana intambara batazi icyo izigera imarira abanyagihugu mu gihe nyine ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba kandi bibabaje abarundi bakabandanya gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye guhagarika iyo ngendo mbi yo kurungika abana b'abarundi ngo bajye gupfira mu ntambara muri Kongo mu gihe biboneka ko iyo ntambara atacyo na kimwe izigera imarira abarundi hari amakuru menshi ateye ubwoba kandi ababaje arabana n'ibyo biri kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gisata kijanye n'umutekano aho abarundi batari bake batanguye kwidogera Perezida Evariste Ndayishimiye kubira ingendo yihaye yo gutikiza abana b'abarundi akabatikiriza mu ntambara ya Kongo kandi intambara itazagira ikintu na kimwe imarira abarundi byose nyine kwa bateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru turaza no kubashikiriza amakuru ahambaye cyane arabana n'ubunyonyezi buriko barakorwa na bamwe mu bategetsi bo ku rwego rwo hejuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho abategetsi bahambaye bo ku rwego rwo hejuru aribo batuma nyine igihugu cy'u Burundi kiguma gikenye kandi bakafata amafaranga yagatunze igihugu cyose bakayashira mu mifuko yabo ibi byahombeje u Burundi amafaranga atari make byose nyine nabyo kwabateguriye turaza kubashiriza mu donido ry'amakuru icyo ubusabwa nta cindi niba utarabyana kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo M23 irabandanya kwerekana abandi basirikare b'u Burundi bafashwe mpiri n'uwo muhari abandi basirikare batatu bato b'abarundi bafashwe n'umuhari M23 inyuma y'intambara zabahuje ku igenekerezo rya 5 Munyonyo 2023 barerekanywe kuri uyu wa mbere ngo mu kazi barungitswemo bavuga ko babwiwe ko bagiye kurwanya abanyarwanda bari mu gihugu ca Kongo abo basirikare b'u Burundi uko ari batatu barerekanywe mu ireresi n'umuhari wa M23 bari kumwe n'iyindi mihari bakaba bari mu murwi ine bari kumwe barwanya umuhari wa M23 muri abo basirikare batatu umwe yaramaze kwerekanwa babiri nabo nyine bari batarerekanwa ariko nabo nyine barerekanywe bakaba baragaragaye mu ireresi ndende yerekana nyine ingene abasoda bahuye n'ingorane zikomeye cyane mu gihe leta y'u Burundi yo ibandanya kuvuga ko atabasirikare bari kubarwana na M23 ifise muri Kongo abo basirikare b'u Burundi bahishuye ko bamwe muri bo baje mu ntara ya Kivu y'uburaruko bavuye ku kibuga c'indege ca Bujumbura kandi bambaye umwambaro w'igisirikare
w'igisirikare ca Congo FARDC. Umwe mw'abo basirikare yafashwe na M23 aravuga kandi n'igikorwa bari bahawe muri Kivu ya ruguru, abo nabo akaba ari abo muri batayo ya Tafoko agira ati nitwa Prime Class Nzisabira Ferdinand, matricule ni 32,200. Unite ni iya 321. Kampanye ni iya mbere ninjiye igisirikare mu mwaka wa 2018. Ninjiriye imwaro. Jewe ko nisanze muri Congo ndi Bujumbura dushika abantu 50 baciye batwambika teni, batwambitse izo teni baca batwuriza indege batwambitse teni ya FARDC. Bamaze gushika ku kibuga c'indege Igoma duca dutora inkoho dushitseyo. Baduhaye imisiyo yo kuja kirorerwe kurwanya abanyarwanda. Abandi basirikare bajanywe mu ntara ya Kivu ya ruguru ngo bavuye mu ntara ya Kivu y'epfo baza n'amamodokari kugera mu gisagara ca Bukavu, aho ngo baciye burizwa ubwato bubashikana Igoma bose bambaye umwambaro wa FARDC. Abo ngo akaba ari abo muri batayo ya 5 ya Tafoko irongowe na Lieutenant Colonel Bizimana Pierre Caraveri. Nitwa Caporal Chef Niyongabo Thierry, matricule 262,002. Nisanze muri Congo naje mvuye mu Burundi, duca mu Gatumba tuja i Bukavu. Igoma naje Igoma twahagiye n'umuduka. Nambariye teni za FARDC Igoma twerekeza igishanga kurwanya umunyarwanda. Niko uyu musirikare ari mwabo bafashwe mpiri na M23 avugana agashavu gakomeye cyane, ababajwe nuko leta yabo itariko irakora ibishoboka byose ngo ibakure maboko ya M23 kandi ari bawohereje muri izo ntambara. Umuhari wa M23 usigura ko ico gikorwa cyo kwerekana abandi basirikare b'u Burundi bafashwe mpiri ugiye kukibandanya mu ntumbero yo kwereka amakungu ko leta y'u Burundi iriko yifatikanya n'imirwi irirwa irica abantu aho mu buseruko bwa Congo. Yaba leta y'u Burundi canke igisirikare cayo ntabyo birashima kugira ico bivuze ko abo basirikare bayo bafashwe mpiri canke bishwe n'umuhari wa M23 mu mirwano iheruka kubahuza muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru hari mu ntango z'uku kwezi turimwo. Byose nyine bikaba biriko biraba, ariko igitangaje kandi kitanateye ubwoba nuko leta y'u Burundi ibandanya guhakana ko atabasirikare b'u Burundi bari muri Congo, mu gihe umunsi ku munsi haguma hatahanwa ibiziga byinshi cyane, aho bimwe bitanatorwa kuko nyine biri kuboneka ko iyi ntambara iriko irahuza ingabo z'u Burundi na M23 n'igisirikare ca Congo iriko iratwara ubuzima butari bw'abarundi batari bake. Akaba ariyo mpamvu abarundi bo mihingo yose basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abohoze izo ngabo z'u Burundi zafashwe na M23 kandi ahagarike kurungika abasoda mu Burundi kugira ngo bajye gupfirayo. Ariko amakuru nyine turiko turaronka aremeza ko leta y'u Burundi iriko iraronka amafaranga atari make y'amadolari muri abo basirikare iriko irarungika hanze y'igihugu, nayo nyine ikemera gutanga amaraso yabo. Ariko igitangaje nuko nyine ayo mafaranga yose ari kujya mu mufuko wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akandi karwi gatoya karongoye inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abarundi batari bake batanguye gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose akarokora ubuzima bw'abasoda bariko barajya mu kugwa muri Congo, canke se agapfuma agatanga imihoho niba kurongora igihugu c'u Burundi byamunaniye by'ukuri. Tuvuye ngaho amakuru yacu tabandanize ku madeni y'umurengera leta y'u Burundi ifisiye amabanki yo mu gihugu. Ariyo mpamvu nyine musigaye mubona abagwiza tunga ndetse n'abanyagihugu batabona inguzanyo mu mabanki atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Byose bikaba bivana nyine ku madeni y'umurengera leta y'u Burundi ifisiye amabanki yo mu gihugu. Bikaba ari nabyo mpamvu ituma igihugu gihumya gitera inyuma, kuko amafaranga yagakoreshejwe n'abene gihugu mu kwiteza imbere leta y'u Burundi yakoresha mu bintu bidafashe, aho naho bagiye bayafata batayakoresheje ibyo yaragiye agenewe. Leta y'u Burundi iheraniye amabanki yo mu gihugu hagati miliyaridi 600.
Perezida Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'icegera ciwe umushikiranganji wa mbere hamwe n'abashikiranganji bagize leta y'u Burundi itariki 3 ukwezi kwa 10 2023 i Bujumbura. Perezida Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'icegera ciwe umushikiranganji wa mbere hamwe n'abashikiranganji bagize leta y'u Burundi itariki 3 ukwezi kwa 10 2023 i Bujumbura. Leta y'u Burundi ifitiye amabanki yo hagati muri ico gihugu umwenda ungana n'amamiliyaridi ibihumbi 6 mu mafaranga y'amarundi. Ibyo bishikirizwa n'umuhinga yanonosoye iby'ubutunzi Diomede Ntinteretse aheruka gukora icigwa ku byerekeye amadeni leta y'u Burundi ifisiye n'icokorwa kugira ngo ibintu bihinduke ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubwo muhinga Diomede Ntinteretse ideni leta y'u Burundi ifitiye amabanki yo hagati mu gihugu risumba kure amafaranga ikoresha ku mwaka. Kubera umurengera w'amadeni, muhinga Ntinteretse asigura ko abanyagihugu muri rusange hamwe n'abagwizatunga baca bahubura amadeni mu mabanki y'ubucuruzi bigatuma imigambi y'iterambere ihagarara. Ahanura leta kwirinda gufata umwenda mu mabanki kubera bifise ingaruka mbi cane ku butunzi bw'igihugu. Mu minsi iheze hari urugendo rwakozwe n'umurwi w'ikigega c'isi FM wari urongowe n'umuhinga akomeye cane ajejwe Burundi muri ico kigega mpuzamakungu. Muri raporo wasohoye uvuga ko wabonanye n'abategetsi hagati y'amatariki ya 25 na 29 ukwezi kw'icenda maze hagati y'itariki 2 n'iya 4 uku kwezi kw'icumi ukorana inama n'abategetsi b'u Burundi ku buhinga bwa none. Mu bategetsi baganiriye n'izo ntumwa harimwo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Batazira ndakugarika. Icegeranyo c'uwo murwi ijwi rya Amerika ryabonye kivuga ko ubutunzi bw'u Burundi bugeze ahatemba. Naho habaye utwigoro two kubunagura ariko n'ubundi bugeze ahatemba. Akarero hagati y'ukwezi kw'icenda u Burundi bwari bufise amahera mu kigega nteganyabizoza y'agaciro ubushobora za kurangura mu makungu ibyo bakeneye indwi zibiri zitarenga ntizirenguke. Mu gihe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yari ku rugero rw'ukwezi kurenga indwi imwe gusa. Haraheze indwi zibiri Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko Banki y'Isi yose FMI bagiriza ubutegetsi bw'igihugu kwiba amafaranga yagenewe imigambi. Ico gihe yasabye abaserukira abandi mu nzego z'umutekano kumufasha mu rugamba rwo kurwanya ba kaboko. Perezida Ndayishimiye yemeje ko buri mwaka umuriyaridi urenga w'amadolari uja mu mifuko y'abantu aho kuja mu kigega ca leta. Umukuru w'ishirahamwe Urukomo Gabriel Fyiri avuga ko ibintu byarenze ihaniro. Mu rwandiko iryo shirahamwe ryasohoye ryemeza ko ubu ibintu byose byankenerwa mu gihugu uhereye ku miti ukageza ku mwavu w'ikizungu abantu bakenera bigurwa nabi cane kubera igihugu kitagira amikoro cane mu bijanye n'amafaranga y'agaciro. Mu mwaka uheze ikigega c'isi FM cavuze ko Burundi ari co gihugu ca mbere gikenye kw'isi. Ico kigega camenyesheje ko 87% by'abarundi bakoresha bakabeshwaho n'igice kimwe n'idolari rimwe n'igice kimwe dolari ku munsi. Umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB Dieudonné Murengerantwari arafunzwe kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Umushirizamanza kizigenza wa Republika Leonard Manirakiza yatangaje ko mu byo yagirizwa harimwo kubangamira ubutunzi bw'igihugu, kunyonora amatungo ya leta no gukoresha amafaranga afise inkomoko mbi. Ibyo byose nyine bikaba ari ibyo ariko aragirizwa kandi bikaba ari ibintu biteye ubwoba. Bivugwa ko yaba yarabikoranye n'abategetsi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru biganjemo abategetsi bakomoka mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko nyine abategetsi batari baragezwa imbere y'ubutungane ngo bisigure kuri ibyo byaha nyine bafatikanije na Dieudonné Murengerantwari byo kunyonora amatungo ya leta. Ariko abirabira hafi bakabona ko n'ubundi abategetsi nka bose bakomoka mu mugambwe ku butegetsi bagenzwa no gusahura itunga ry'igihugu kuva imyaka myinshi bamaze batwara igihugu cy'u Burundi guhera mu mwaka wa 2005, kuko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi igihugu cy'u Burundi kiri mu ngorane zikomeye cyane zijanye n'ubutunzi ndetse no kutubahiriza agateka kazina muntu, aho abarundi batari bake nyine batanguye kubona ko intwaro ya CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu cy'u Burundi.
uretse mu manga ikomeye cyane, bakaba basaba abahinga babinonosoye ndetse n'abareba iby'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo bahindure ibintu ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko bikomeje gutya igihugu cy'u Burundi kirashobora kugera ahantu habi cyane, ariko bikaboneka ko nyine ibintu bitazigera bihinduka ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gihe u Burundi buzaba bugitwarwa n'intwaro mbi y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro mbi cyane ya CNDD-FDD, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu batari bake. Banywanyi bacu, hari amakuru ahambaye cyane turiko turabategurira, turi buze kubashikiriza mu kanya kari buze. Wifuza kuzajya bama mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.